Urongoye umugwi witirirwa kuvugana ukuri no kurekuriranira duherutse kumva yidoga yongera amenyesha ko mu matohoza bakora abarundi ngo batariko baratanga amakuru kugira ngo bashobore kumenya ukuri bariko bararondera. Twebwe rero mu mugambo MSD tubona ko Ndayicariye Pierre Claver atarakwiye kwidogera abarundi ko badatanga amakuru kuvyo yita amatohoza yigenga ariko arakogwa n'umugwi arongoye kubera ata cizere na gitoyi bawufitiye. Ni kubera iki abarundi badafitiye icizere yaba uwo mugwi witwa Severe canke Pierre Claver Ndayicariye? Ni kubera kahise ka Ndayicariye Pierre Claver asanzwe arongoye uwo mugwi ko kwiba amatora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 no mu mwaka w'ibihumbi 2015 hamwe no kuba bimaze kwibonekeza ko uwo mugwi ukoreshwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo rero ntibishobora gutuma kandi ntivyotuma abarundi bo wizera. Kira noneho abarundi nta cizere bogirira amatohoza ya Ndayicariye Pierre Claver kuko yahindutse umusavyi, umukozi akorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi ubwo butegetsi bubandanya gupfunga, kunyuruza, kwangaza no kwiba abarundi, tutibagiye no kubandanya bicira ubusa abarundi. Mugabo rero turaremesha abarundi ko mu mugambo MSD twiyemeje kuzoshiraho umugwi wigenga kandi wizewe n'abanyagihugu bose uzoheza ugashira habona amabi yose yakorewe abarundi kuva muri kahise akibandanya akorerwa abarundi n'uyu munsi. Ico dusaba rero abarundi nuko bafatana mu nda mu butandukane bwabo bakikurako bene izi ntwaro z'igikenye n'agahotoro zibakorera amahano bagaheza bakishiriraho intwaro itunganiriza abarundi bose.